Kw'isi yose ndetse no ngaha mu Burundi amashengero y'abadivantiste bo musi w'indwi ariko aratunganya ibikorane by'ivugabutumwa bishimikiye cane ku ngo n'imiryango. Kuri uyu w'isabato igenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2024 twagendeye igikorane c'ivugabutumwa kiriko kirabera mu Cibitoke Centre aho bitiriye kuri parke. Ico gikorane kikaba catangujwe no guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo eka no gushikanira uhoraho mu mihezagiro yahezagije abakristo. Ewe itwi cy'ukwaruka ntawe utokumviriza. Wigishije yasiguye ku cyaha cy'ubusambanyi kiriko kirasambura ingo nyinshi, yongera atanga uburorero butandukanye aho yavuze ku nkuru ya Dawidi aho yipfuza muka Uriya. Ico cyaha kikaba camuviriyemwo ibihano bikabije byakurikiye mu rugo rwiwe aho abana bane bose bapfuye bivuye ku cyaha ca se wabo Dawidi. Ese mugenzi umuntu amanika gatwicaye mukamanura akagira gute? Urabona kumenga uraryohewe, urasambanye, itunga ry'umuryango urarisesaguye, uteranije abana. Uyu munsi hari intambara nyinshi ziri hagati y'abana bavuga ku bagore babiri, umwe ati umutungo, undi ati umutungo. Abagore bari mu rugo bagushije ibara kuko bafise ikibazo cyo kwiyumvira ingene bizogenda umugabo niyapfa cyangwa umugore agapfa abana nabyaye ko abandi bakuru umugabo wanje yabyaye hanze, mbega bizogenda gute? Izo nizo ntambara umunsi mu muryango, cyane mu muryango itunze ifise uburyo bukwiye. Umugabo akihagarara mu ntangora mugabo ikara ririko riraka mu gashamba. Biti bagenzi, niya Dawidi yakoze icyaha bigatuma kandi yari umuntu yubaha Imana, twebwe tutubaha Imana bizogenda gute? Abana bane bose barapfuye, intambara yise mu muryango, baramaranye. Nimwumvire ibyo uri kurategurira umuryango muri kasohoza, gerageza utature ibishoboka byose ukiriho. Ndabizi benshi dutwagwa n'amafaranga, dutwagwa n'amatongo. Umuntu yamara kuba afise 5-6 y'imetero akajana abakozi baja kuri mu muceri akagenda yitegereza muri ba bakobwa bariko barabagara ati wewe ndino ndakubwiye ibara ryaguye, agacura abakozi bamukorera mu miceri, agacura babagandariza, akabyara hanze. Uyu munsi intambara ni nyinshi. Umwe mu bahagarariye igikorane cyo ngaho mu Cibitoke Centre aratwiganira intumbero yatumye hatunganywa ibikorane by'ivugabutumwa. Nitwa Nsabiyabandi Jacques, sanzwe ndumwe mu bakozi b'ishengero makuru b'ishengero kwishimo ry'Imurambi, ariko nsanzwe ndi muri komite ijejwe gutegura irivugabutumwa ririko rirabera muri iki kibanza ca park. N'indinganizo y'ishengero ry'abadivantiste munsi w'indwi kw'isi, na cyane muri iki gisata ca division harateguwe ko hoba ivyigwa bihariwe imiryango. Mu yandi majambo, kubera yuko imiryango muri iminsi biboneka ko isambuka, hakaba abagabo baryaruka abagabo, abagore bakajyaruka abagabo babo, abana ntibumvire, hateguwe ivyigwa mu ijambo ry'abadivantiste munsi w'indwi kw'isi yose kugira ngo bishobore gutunganya cyangwa se kuzuriza ingo ziriko zirasambuka, kugira ngo imitima y'abizera irikira ingorane mu miryango ishobore gusubiza hamwe. Gushika kuri uyu munsi dutanguye turakwije indwi iraheze, kandi mu ndinganizo tuzokora igikorane indwi zibiri, turacasigaje iyindi indwi. Turavye igihe twatangura irivugabutumwa, ihangiro twihaye nuko imitima y'abagabo n'abagore, abana mu ngo isubira hamwe. Ibimenyamenya n'ibimenyetso biragaragara ko dufatiye ko ariko barihereza Imana bivanye n'ivyigwa biriko biratangwa, turabona ko bashimishije. Naho abihaye Imana mu kanya gaheze tutari bwamenye bitigiri vyabo, ariko tugereje kuraba turamaze gushika nk'ibiharuro nko kubihaye Imana barenga 100. Ibyo rero bitwereka neza yuko ibi vyigwa by'ingo n'imiryango biriko biratangwa bifitiye ikimazi abizera bariko baravyumva, mbere n'abandi batwumviriza bari hirya no hino. Hari aho duhure iyo dutashe bakatubwira ati kuva aho Adivantiste mwagiriye amavugabutumwa ati iri ryo ribaye irya mbere, kuko rikoze ku mitima
y'ingo nyinshi zari zisanzwe zisambaguritse kandi zifise ibibazo atuzi ziriko zirahumurizwa. Ngo iki gikorane ni gikorane kidasanzwe aho inyigisho ziriko zirahavugirwa zifitiye abantu bose akamaro, akaba yahamagariye abantu bose kuza kwifatikanya n'abakristo b'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu kuza gusangirira hamwe inyigisho zidasanzwe. Abariko baradukurikirana tubatera kamo ko by'ukuri bobandanya barakurikirana ibikorane byacu, mbere binashobotse tukanabatumiriye no gushika mu kibanza biriko biraberamwo, kuko bafatiye kubyo bariko barumva biciye ku maradiyo na cyane kuri radio y'Urwaruka ndetse ni radio CDN no ku buhinga ngurukana bumenyi, byose barumva ko bifitiye akamaro imingo. Kubw'ivyo rero kabatera kamo ko bananye baradukurikirana isaha ku yindi umwanya ku wundi igihe ibiganiro byacu biriko biratambuka, cyane tukabatera kamo yuko bishobotse botera n'intambwe bagashika muri iki kibanza turiko turagira bivuga gutuma kugira ngo dushobore gusangira hamwe, mbere n'abafise ibibazo bitandukanye bakaza nabo bakabitubaza, kuko uko twishura bizera b'ishingiro ry'abadivantiste, mbere bobo turamutse tubonye ko tubajije ibibazo badasanzwe bizera b'ishingiro ry'abadivantiste twarushizaho kubishura ku buryo burambuye ndetse no kubashikira tukashobora no kubaganiriza, mbere binashobotse no mungi wabo badutumye tukahashika kugira ngo dushobore kubafasha. Mu kurangiza tubamenyesha ko ico gikorane kizomara indwi zibiri, ariko ivyo bikorane biracabandanya mu yindi mihingo y'igihugu bivanye n'igihe kiba catanguriyeko. Wavreb ijwi ry'Urwaruka FM.